Muri iyi video ngoma ndakwereka uko ushobora kubona ama application canke ibintu bigutwarira umuriro muri telefone yawe. Urashobora kubona telefone yawe umuriro ugumuhera wihuse kandi ugasanga wewe wayiguze irambisha umuriro canke nyene ugasanga uwo wayimuguriye irambisha umuriro ariko wewe utanguye kuyikoresha ugasanga umuriro uzurahera wihuse. Guys rero ngoma ndakwereka ibintu canke ama application agutwara umuriro wewe kabutana bizi wewe wibaza ngo gutunga application gusa nibiraho bisanzwe gusa kumva ugasanga wikwegeye ibintu bishobora kukumarira umuriro. Twagiye rero guys imbere yuko tubandanya nagoma nagusaba banze ukore kuri suivre canke follow ruguru impande y'izina uje ufisana nonga ukora ako gakengeri uje ugira kuri toute les nouvelles vidéos kugira igihe cyose nshize kivyigwa nkibi ntibizoze biragucika. So jere tugiye kubana je mubona kuri ekran zanyu za telefone ni je nyene Barack Obama ni je ngoma ndabategurira nongera ndabagezaho ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. So twagiye rero nta guteba ni muce mubanza mumfashe guys musangiza abandi iyi video kugira nabandi bayibone. Twagiye rero nta gutevya ni mubanze mubifashe hama tugende n'agatrike nabateguriye uno musi. So nta gutevya rero cyambere urabanzuze urabe mu application ufise, okay? Urabe nk'ubu nk'akarorero ufite ndugumize ko nko kuri application ushaka guhera ko kuraba dufate tugomba tubanze duhere kuri nk'i application ya ChatGPT iyo niyo tugomba turabe. Urafite ndukayigumiza ko nk'uku ugafite ndukagumizako ugajufanda ahantu handitse ngo info sur l'appli no kuvuga uze kukaraba hariho babazanira utuntu dutatu uze kuraba kagasinye ngaha ucukemezako ku ma telefone adafise aka kantu naho ne mugumane nanje ndaza kubereka uko ushobora kubibona. Hama rero umanutse mona nk'ubu kwiyo option ya battery ngaha ya option ya battery mona yuko ya application ya ChatGPT idutwara 2%, okay? Idutwara 2%. Iyi murabona yuko nta kibazo iyi isanzwe functiona nk'izindi, okay? Ubu naho tugende turabe dufate turabe nk'iyi application ya Facebook. Iyi Facebook right dufite onde nk'uku hama tugire ngaha kuri info sur l'appli hama tumanuke hahandi kuri battery. Muze kuharaba kumva zuko ama telefone atameze kumwe uze kubanza urabe ngaha kufise option ya battery kuri hafi. Ona nk'iyi Facebook right idutwara purusa 18 nizimurabona yuko atari nkeyi, okay? Nibaze yuko muba mubibona, okay? Ni i option ya battery ngaha. Hama rero nk'ubu tumanutse turabe nk'ubu nk'akarorero iyi WhatsApp turabe nk'aya ma WhatsApp ducekinge turabe ivyayo. Nk'ubu turabe nk'iyi WhatsApp business uraza gucekinga yene mu ma application sanzwe utunze urabe nk'ubu urabona turabe guys mona nk'iyi application ya WhatsApp business idutwara 31%. Mona yuko izi application tari nke usanga ari application iri mu za mbere mu zidutwara umuriro. Twagiye rero wewe uraza kubicekinga ubirabe urabe mu ma application nka yose nyene ubutunzi. Twagiye rero duce muri parametre naho kubo biza kugora ngaha winjire muri parametre ya telefone yawe. Jewe ngiyi ngaha winjiremwo muri parametre ufyondeko hama ucuraba iyi option ngaha ya battery jewe ngiyi hamucu ufyondako nkuku hama uze gucuza urabe iri jambo ngaha ango utilisation de la batterie hama urindire rero bagutondekere ku murongo uko agenda arakwega umuriro ama application nyene uko iyambere itwara umuriro cyane. Ora nk'ubu twebwe guys iyi ecran yonyene yani iyi phone d'ecran uyu muco uburimo muri telefone nyene uku telefone iguma yaka nukuvuga twebwe umwanya telefone iyakiri kirakora vyonyene bitwara purusa 49. Murona ngaha ku ruhande yuko biba vyanditseko. Hami application ya kabiri ni WhatsApp business. Murona nayo ni application zitwara 31% ku muriro tuba twifitiye muri telefone. Hama ona Facebook right ya gatatu idutwara 19%. Murona umanutse iyi OS system Android
Android idutwara amaporusa 18. Aha rero murabona umanutse aha musi bagenda barakwereka uko zikurikirana. Aha rero wewe ikintu cukora mu gihe ubonye harimo application igutwara umuriro atayo waru njyani utakunda kuyikoresha uze gucuraba uyifute kugira ntigume igutwara umuriro nyene. Guys murumva yuko uburiko urigirira nabi nyene usanga telefone yawe igoma imara umuriro vyihuse. Rero muze gucekinga aka kantu hama uze kwandika muri commentaire kuntu ba wabonye nawe uko uba wakiriye aka kantu k'ubwenge tubahaye. Guys mubandanye mudufasha gupartage abandi muti bagiye gufyonda hariya hejuru handitse suivre canke follow mwa muri ko muradushigikira cyane kugira ibi vyigwa guys n'abandi benshi babibone. Ndazi hari abantu benshi usanga batazi yuko ibi bintu hari hama page avyigisha rero natwe twaje kugira tuborohereze tubaho ubumenyi kuvyo tuba dusanzwe tuzi hama namwe ico tubasaba nubwo bufasha bwo ko mudushigikira. Ndakwibutsa guys ukaba utarugurura konte muri 1xbet canke Meribet na Bubet ndakwibutsa code promo ishobora kuzira gufasha gukorera ibintu ni code promo ibigezweho. Ni urashobora gukoresha code promo ibigezweho kwayo ma application yose yo kubetingirako. Okay hama rero guys mufashe do following uyu mu type ngaha afise indirimbo nziza cyane. Ewana guys ni beat imeze fresh beat ewana mwe muraza kumviriza namwe uraza winjire muri YouTube yiwawe guys ni beat ya fresh uze kuza winjire muri YouTube tumushigikire ewana hama uze aha hejuru kuri recherche wandike kora beat yitwa kora wandike kora by Beni uce wongera ko Beni mvu uko nyene hamucu ukora ngaha kuri recherche kuri clavier yawe nkuku ewana beat muce muza tumushigikire ni indirimbo imeze fresh sana ngiyi ewana guys namye ndayiraba gose tumushigikire mu isaha imwe ize kubikwija nk'abani igihumbi guys mubona yuko yari ikiri hasi rero ewana mumwereke yuko atakoze yirorera. Keep it doing, just keep it doing. Looking on it arasha, shiramni nizosha, yeah, yeah. No chicken leg, work hard, still stand up, never give up. Maisha ya leo, siyo ya kesha, bajibika, every day think, my dear. Guys murumva yuko hari beat ya fresh sana hama rero ucuza ngaha uze gucufyona kuri subscribe ngaha uza gusanga wewe handi subscribe je murabona yuko nayikoze uze gufyonda ko hamucu ugira ngaha kugakengere naho nugire kuri tut hamuze gucumushigikira naho nushire ko like ngaha wana ufyonde jeme nkuku kugira umushigikire je murabona yuko vyose nabikoze beat murumva yuko hari fresh beat yitwa kora wana hamagarira abantu gukora wana nta gusamara nyene no gukora muze kuza rero tumushigikire beat mukanya aze kubona igeze kubana igihumbi nyene ni muri gwa rukundo nimba ubona utuntu tubaha twari hawo tubafasha namwe nimuze mufasha abandi guys nababwiye iyi beat yitwa kora by Beni ni beat ya fresh nuko rero asigaye ndababwira ati ciao ciao tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira ndakwibutsa je twari kumwe ni je wenyene Barack Obama ndabategurira nkongera nkabagezaho ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. So ciao ciao rero tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira bye bye.